ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ndetse n'integuro zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba ziriko zirategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye aho ashaka kugandagura abarundi bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri biganjemo abanyagihugu bato bato abasirikare n'abapolisi mu ntumbero yo guca intege abo yita ko batawushigikiye ubutegetsi bwiwe. Imikaka ya Perezida Evariste Ndayishimiye ku mazosi y'abarundi yita ibihemu yitwaje izina ry'umujenerali ukomeye cyane Godefroid Niyombare. Barundi kazi muragabe mu nubwo bishoboka ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiwe bakaba bari mu mpera y'iminsi yabo mwiyubare ntibabatembane kuko birakomeye cyane. N'amakuru ahambaye cyane tugira ngo tubashikirize duhejeje kuronka arebana n'integuro mbi cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko barategurira mu iperereza yo kugirira nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Imikaka Perezida Evariste Ndayishimiye ku mazosi y'abarundi yita ibihemo yitwaje izina rya Generali Godefroid Niyombare wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 mu ntumbero yo gutabara abarundi batari bakeya bari mu kaga n'ubu bakiri mu kaga bakaba barategereje uza kubatabara bagaheba, ariko abarundi bizere ko mu minsi iri imbere bagiye gutabarwa kandi ko ibintu bitazijana nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiwe kariko karabitegura. Barundi kazi muragabe nubwo bishoboka ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiwe bakaba bari mu mpera y'iminsi yabo mwiyubare ntibabatembane kuko ibintu birakomeye cyane. Burya ngo igikomere utewe n'inka iriko irasamba ntigikira. Mu ruganda rw'amakuru yacu twaronse inkuru ihambaye cyane kandi iteye ubwoba, twabuye amakuru y'ibanga azananye mu biro bikuru by'igendereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye rikoranye na Jitu ubujejwe iperereza mu gisirikare c'u Burundi FDNB. Amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise umugambi wo guta muri yombi abarundi babarizwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri kuri urwo rutonde bari mu bice bine bikurikira: abasirikare, abapolisi, abahoze ku rugamba, abanyagihugu mu migambwe itandukanye cyane cyane abanywanyi b'umugambwe seneri uriko urahura n'ingorane muri no minsi, hakazamwo abajenerali bakomeye cyane, abasirikare, abapolisi bashigikiye ko leta yahinduka kandi babona ko ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi byahagarara. Abo bose Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura kubakura mu nzira akoranye n'iperereza ry'u Burundi, akaba ariko arategura ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba bishobora kuzasiga bisambuye igihugu c'u Burundi, ariko abarundi b'ijuna n'ijambo nabo akaba ari gutegura uburyo ki bamukura ku izosi ry'abarundi aho amaze igihe kitari gito apfukamye mu nda abene gihugu. None bazoba bahowe iki? Integuro ya Perezida Evariste Ndayishimiye imeze uko: hateguwe umurwi w'abasirikare n'abahoze ku rugamba barongowe n'uwahoze ku rugamba yitwa David, bakaba bajanywe mu kibira. Igikorwa bafise nico kurasa amasase menshi bice bise nuko woba ari umurwi munini w'abagwanyi woba wateye igihugu. Bagitangura kurasa mu iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye bazoca bategura inzandiko z'ibihuha zivuga ko ari wa muhari wa Generali Niyombare witwa Forebu washwaye mu gihugu ukaba uje udasubira inyuma gutabara abarundi. Icyo kinyoma kiriko kirategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kikaba kiriko kirategurirwa mu iperereza aho bavuga ko bagiye gukora ibitero bikomeye cyane mu ishamba rya Kibira bakarasa amasase menshi, amaze bakavuga ko ari wa muhari wa Generali Niyombare uje gutabara abarundi. Icyo gihe bikazatuma abarundi batari bake banezerwa, amaze bagatangura kubiyaga, bigatuma umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye ushirwa mu bikorwa wo kugandagura abarundi batari bake. Bivuye kuri bya bishobisho by'abarundi haba mu
nzego z'umutekano canke mu banyagihugu basanzwe hazoca hatangura kumota akanyamuneza, bamwe babihanahane mu bwoshwe, abandi agatwengo n'umunezero bibashware bavuga ko bagiye gutabarwa. Hazoca hagira abagwa muri uwo mutego mu Barundi bakunze kwiyitirira ibintu bamwe mu bahoze biyita abakuru b'imirwi y'abarwanyi babyiyitirire, nk'uko byigeze kuba mu ntara ya Muyinga igihe Petero Nkurunziza abicishije mu iperereza ryiwe ryari rirongowe na Gerard Ndayisenga yateye ikambi ya gisirikare yo ku Mukoni hagamijwe gucakira no kugandagura bamwe mu basirikare bikekwa ko badafise agatima ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Murabizi byarabaye, kandi ikibabaje nuko Gerard Ndayisenga yidegembya, kandi murazi ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Nico gihe abo bazokwiyitirira uwo mukino wa Petero Nkurunziza bazoca murazi nyine ko ico gihe abiyitiriye umukino wa Petero Nkurunziza ndetse n'abayitiriye ibyo byari biko birakorwa bahise bafatwa bagapfungwa, abandi bakicwa. Murazi ko icyo gihe abafeneri batari bake bishwe, ndetse mukabona n'ibindi byagiye bikurikira mu nyuma. Iyo nteguro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ivuga ko n'ico gihe abazokwiyitirira uwo mukino wa Perezida Evariste Ndayishimiye bazoba bakwegeye Abarundi, kuko uruhigi ruzoca rutangura ubutegetsi buvuge ko abariko barafatwa baba mu basirikare canke abanyagihugu ari abavuzwe n'abagwanyi bafashwe ko bahora bakorana, ariko mu by'ukuri bari basanzwe bari kuri urwo rutonde rwabuye rw'iperereza, aho nyine iperereza ry'u Burundi rifise urutonde rurerure rwabo rushaka kugandagura badashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ku bijanye n'abo bahoze ku rugamba, bamwe muri bo bavuganye n'imboneshakure yacu batubwiye ko babanje gutegurwa na Evariste Ndayishimiye batazira neva mu nama y'ibanga igihe hariko hasozerwa indwi yahariwe umurwanyi mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake. Ndayishimiye Evariste yabanje gusaba imbabazi abo bahoze ku rugamba ku kuntu akarwi ka Petero Nkurunziza kabibagiye ataco kabafashije kugeza n'ubu. Neva akaba yababwiye ko icatumye bataronka akanya ko kubibuka nk'abagwanye ari ukubera babanje kunyinyurana n'abatutsi n'abahutu b'intagondwa bashaka kubaka igihugu, ariko ubu akanya kakaba kagiye kuboneka nabo abahoze ku rugamba barye kw'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abarwanye mu rugamba rwa CNDD ko umuhisi Pierre Nkurunziza yabirengagije, ariko ababwira ko icyo agiye gukora ari uko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo nawe barye ku itunga ry'igihugu baruhiye, amaze ibyo nyine bikaba aribyo ariko arahenda abahoze ku rugamba kugira ngo bazamufashe muri ayo mabi ariko arategura. Abarundi batari bake badashaka intwaro yiwe bariko barayamagana kubera ukuntu imaze guta igihugu mu manga. Ariko Neva yaciye agira ko abasaba ko boba barategura imitima yo kurwanira igihugu, kuko umwanya uwo ari wo wose umwanzi ashobora gutera. Uri abahoze ku rugamba babaza Neva igituma we nako karwi bari kumwe boba babibutse ubu inyuma y'imyaka 20 bashikiriye ubutegetsi. Ako karwi nyine kabajije Perezida Evariste Ndayishimiye tiko wari uri mu butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, kuki mutatwibutse icyo gihe mukaba mutwibutse imyaka 20 iheze. Bagira ko baranamubaza igituma bo kwitegurira kugwana mu gihe bivugwa muri leta n'amakungu abizi ko intambara mu Burundi yaheze. Uwuri Neva aca abishura ko umwansi yitezwe ari abazungu bashaka kuza kubanyaga itunga ry'igihugu baheruka kubura ku birometero kwadarato byinshi byuzuyemwo inzahabu. Aca bemerera ko nibemera kugwanira igihugu urugamba ruheze aribo bazokwiyimbira ubutare aho abo bahoze ku rugamba, maze bigashika aho umwe wese muri bo bahoze ku rugamba ashobora gutunga imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi ziwe yigabira kandi yigengaho ku giti ciwe. Iyo nama iheze abahoze ku rugamba baho imakamba ndetse n'abandi batandukanye n'abavuye mu yindi mihingo y'igihugu bagiye baratwenga ntibasiga n'imbavu. Ukuntu abitwa ko barongoye babaye impenerabere bigeze aho ku buryo basigaye batagifise n'ibyo bavuga keretse binyoma n'ubwangushi bibazunguruka akanwa nk'inkonda.
baca bavana biyemeje ko atacizere bagifisiye ako karwi kuko ibyo batabahaye bagishikira igihugu kandi bari bakiva ku rugamba basangiye ubu bari bagiye siho boza babibuka ngo babahe ko ibyo bariko basogonoza mu kwiba igihugu ahubwo bashaka kubaroha mu ntambara ako karwi kikwegeye ubwabo bahoze ku rugamba bavuga ko badashyigikiye abatwara igihugu cy'u Burundi kuko bagishitse ku butegetsi bakabibagirwa ntibyumvikana ukungene baba bibutse muri no myaka 20 ku bijanye n'abagwanyi b'umugambwe seneri ndetse n'abashigikiye umugambwe seneri bahagaze kumwa birinda gusumira inda zabo ifatwa ryabo rizozana mu mahoro ifatwa ryabo rizozanana mu muhoro uwahoze ku rugamba kandi ifatwa ryabo rishobora kuzagira ikintu rihinduye ngaha mu gihugu cy'u Burundi uwo Aimable akaba yahawe umurwi uzokorera mu ntara ya Cibitoki ku rubibi rw'u Burundi na Kongo akazoca afatwa maze bamuhe urutonde rw'amazina y'abanywanyi ba seneri asoma avuga ko bahora bakorana muri ibyo by'iyo mihari abatabwa muri yombi bafatwe abagandagurwa bacishwe bicwe ndetse n'abandi bakorerwe amabi atandukanye nk'uko byapanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye abinyujije mu iperereza ryiwe ngo igipfa caburiwe n'impongo abarundi murahagabire ntimube impongo Petero Nkurunziza murazi ibyo yabakoreye murazi n'ibyo yabakoreye ibi rero bigiye gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nabyo nyine muhagabire ntimugwe mu mporero kandi ntimuze kugwa mu mutego ukomeye cyane ngo igipfa caburiwe n'impongo abarundi muragabe ntimube impongo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ntabategere kugishika mufite urukiza rubakura muri izo ngorane ntabakine ku mubyimba umunsi namwe muzomukora kwitama uriho ukwihangana kubarange kandi mukomeze mwihangane cyane kuko iminsi iri imbere ibahishiye byinshi ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye akazaba ariko arabikora yitwaje nyine wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 yita igihemu ariwe generali Godefroid Niyombare washatse gutabara abarundi ariko basekibi bakabyanga ariko byanke bihere generali Godefroid Niyombare ntaho arajya we n'abarundi bakunda igihugu bafise ishunja n'ijambo ndetse n'abahoze muri CNDD-FDD banze kujyana na CNDD-FDD mu mabi iriko irakora bagahunga igihugu bariko barabategurira ikintu kiza cyane aho bazaza gutabara igihugu cy'u Burundi amaze abarundi bagasubizwa umwidegembyo bazwe n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD abarundi batari bake baravuga ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi no gusenga Imana yavuze ati ibuye abubatsi bagaye imbere y'Imana ryahindutse irigumya ifuruka natwe tuvuga ati na nyuma ya zero irakora twihangane kandi dupfundike umugozi umwe tuzorwana kandi tuzotsinda kuko ntibyoroshe abo nyine nabavuga ko bazarwana kandi bazatsinda aho bavuga ko ibuye abubatsi bajugunye ariryo ryabaye ibuye ry'ingirakamaro CNDD yajugunye abanyepolitike batandukanye abasirikare abajenerali ariko abo ngabo nibo bonyine bashobora gutabara igihugu cy'u Burundi kandi nabo bari ku kivi umwanya n'umwanya abarundi barasubizwa umwidegembyo bahoranye njewe numva bitoroshe ariko ibikomeye ntibizoteba ubwo abarundi babayemwo byanze bikunze buzashira kandi bazikuraho intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi ayo namwe mu makuru y'ibanga duhejeje kuronka kandi ateye ubwoba twagiraga ngo tubasangize muri no minsi ibintu bitoroshe na gatoya ibyo bikaba biriko birategurirwa mu butegetsi bwa CNDD aho abarundi bashika guhera ku 1000 kugeza ku 2000 bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye igihe muzumva ibintu bikomeye mu ishamba rya Kibira muzirinde kugira ico mutangaza muzigumye mwifate ariko nubundi uko byagenda kose urutonde rwo abaruriho bazicwa nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye abivuga ariko Imana nayo irahari izatabara abarundi nk'uko isanzwe ibatabara na 2015
abo CNDD-FDD yashakaga kugandagura bose siko yabagandaguye, harimwo abayihunze bakayicika n'ibindi rero izabikora amaze ikure abarundi CNDD-FDD yikure ku gakanu k'abarundi kandi ibatabare mu ngorane bariko baraterwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.